Twaramutse kw'izina rya leta y'u Burundi tugendera iyi komine ya Mutimbuzi yahuye n'ivyago by'umwuzurira w'amazi. Tuvuye muri zone ya Gatumba, ubu turi muri zone ya Rukaramu. Nk'abari muri leta mvyeyi, leta nkozi, twabonye yuko ari kibazo gikomeye. Twagira vy'ukuri tubanze twifatikanye namwe muri aya makuba murimwo, muri izi ngorane murimwo. Ariko kandi nibaza ko ari kibazo twese turi kumwe, twese duteza gutorera inyishu. Iyo nyishu rero iva kuri twebwe nyene abene gihugu, kuri twebwe nyene abari muri leta. Nkabahamagarira yuko izi ngorane murimwo zitotuma mucanamwe, nahubwo zotuma mubandanya kuguma mufatanye mu nda. Natwe rero twabonye ivyabashikiye kandi tubona yuko ku munsi biguma bitera biduga. Turagiye gushikiriza raporo abadutumye, nibaza yuko mu misi itari myinshi muzoba mwaronse inyishu. Umumwe wese abona inyishu ayitange. Aho nshatse kuvuga iki? Hariho abantu bari ngaha musi yaya mahema bafise inyishu wabo. Aho mvuga bande, umuntu yari umurokatere yarasanzwe apanze inzu mu Gatumba cyanye mu Rukaramu. Ibi bibazo biri ngaha ntibimuraba. Warapanze inzu, iyo nzu yarapanze yaragiye mu mwuzurira, aragenda agapanga iyi nzu ahandi hantu, hama tugasigara turiko dutorera inyishu abafise ibibazo vy'ukuri bateshejwe izabo. Nagira nsabe rero ko abajejwe intwaro batugirira identification y'abantu bose bahuye n'ibi vyago, abantu bose bari bapanze igitigira ukwabo, abari baba mu mazu yabo bagize ibi vyago ukwabo. Dufasha abategereza gufashwa abagize ivyago vy'ukuri, kuko warapanze nyene inzu niwe yasigaye mu kangaratete. Sinumva rero ukuntu aza kugurana ngaha muri ababene gihugu bari ngaha. Nagira ndabasabe rero izo mpanuro muze kuzigenderako. Ariko ikindi no bamenyesha n'ubwo abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera. Mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kubakura ngaha ikabatwara handi. Mutegura imitima ko muca muyakira uko nyene. Niyo nyishu leta izobibona irama. Kuko ejo urashobora kuvuga ngo itoye inyishu hamejo bikongera bikagaruka. Nibaza ko leta igiye kwicara kugira itori inyishu irama kuri iki kibazo, kuburyo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika. Arabacha bavuga ngo tuzatuvuye ngo ku Kaboga, ngo kwitanganyika, ngo ku Rusizi. Ivyo byose muvyitegurire byose ko bishoboka. Aho leta izobona ikibanza mufise amahoro n'umutekano, abana bakingiwe nizobashira ko leta nijejwe umutekano w'abene gihugu, nijejwe umutekano w'abantu bayo. Ingingo yose leta izofata ibona ibereye muzoyakire, kuko azoba ari ingingo yavuye kuri leta mvyeyi, leta nkozi.